ubwa mbere ino nama twayiteguye dufatiye ku karere k'ibihugu byo hagati byo Afrika yo hagati dusanzwe twatewe iteka ryo kurongora mu bijanye n'abahuza. Twebwe rero turahuza tujejwe urwego inzego z'abahuza ngaha muri aka karere ka Afrika yo hagati. Mu byo rero duhamagariwe gukora no kurabira hamwe ibikorwa byohuza abo bahuza bo muri ibyo bihugu. Rero tumaze kuvyihweza twasanze yuko igikorwa nyamukuru twoshimikira ko ari cerekeye urwaruka muri kano karere, tukaraba yuko ibikenewe byose kugira ngo urwaruka rushobore kugira amagara meza, rushobore kuronka ibyo byose rukeneye kugira burugire ubuzima bwiza. Tumaze rero kuvyihweza twasanze yuko urwaruka rwo muri kano karere hariho byinshi rukeneye, cyane cyane cyambere rukeneye n'amahoro n'umutekano, kuko amahoro n'umutekano atabihari nta kindi kintu na kimwe tushobora gukorwa n'ubuzima bwiza bidashoboka. Ico gituma rero twaciye duhera ku gutangura kuraba ingene ajya amasezerano resolution 2250 yashizweho n'inama nkuru n'inama ijejwe umutekano hariya mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU yuko yoja mu ngiro. Ica turaza tuca dusanga kandi muri Afrika, mu bumwe bwa Afrika, abakuru b'ibihugu barabimaze kugira ico bayavugako, baragira n'urupapuro rw'inzira wo kuyashira mu ngiro. Ica dusanga rero igihugu cy'u Burundi caragize ibakwe yuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi General Major Basi Ndayishimiye ari we yatowe kugira ngo ashobore kuzoja imbere mu gufasha urwaruka kuzoshika kuzogira akazoza keza, kugira ubuzima bwiza. Ico kintu tumaze kukibona natwe tugaca twibuka yuko tujejwe aka karere, tuvuga duti reka ahubwo rero iki kintu twari twarashize imbere ku rwego rw'abahuza duce tugikora mu gushigikira uyo mukuru w'igihugu cyacu Burundi yashizwe imbere n'abandi ba perezida agenzi we kugira ngo ashobore kuraba iby'urwaruka ngaha muri Afrika ko byifashe neza. Rero urwaruka rwo mu ivyo bihugu kugira ngo dushobore kuruhuriza hamwe twategerezwa gushiraho uburyo bwokorana dukurikije amategeko. Twisunze rero ayo mabanga twajejwe, twarashizeho umugwi w'urwaruka udufasha kugira ngo tumenye ibyo urwaruka rukeneye. Ko twebwe nk'abahuza dukora iki? Dufasha urwo rwaruka kugira turabanza tukaraba ibyo rukeneye, tukaraba ko amareta yabishizeho, twasanga ntibyagiyeho tugaheza tugasaba amareta tuti tabaranya mushireho iki kurwaruka, turabavugira tukababera abakandizi. Rero muko kubabera abakandizi uno musi nta kuntu twoja kuvuga ngo kora iki canke kiriya tutabanje guhuza urwo rwaruka ngo twumve ico rugona, ico rukeneye, mbega bakeneye iki, mbega ibibagoye ni bihe. Rero kubera yuko igihugu cy'u Burundi cyatowe kuba umugwa mukuru w'urwaruka, ntitwatowe igihugu cy'u Burundi nticyatowe kubera akazuba, cyatowe kuko hari ibikorwa byiza byakozwe na nyine cyubahiro mukuru cy'u Burundi aheza ashigwa imbere. Ubwo igihugu cy'u Burundi rero novuga nti n'umugwa mukuru w'urwaruka. Umugwa mukuru w'urwaruka rugomba guca ucana amatara ukakiriza Afrika yose. Mugo kwakiriza Afrika rero birasaba ko urwo rwaruka rero rutangura kuza ruregerana rukaganira, tubega iwanyu mwebwe bigenda gute. Twebwe nk'igihugu cy'u Burundi turafise byinshi twereka abandi. Murazi ko igihugu cyacu Burundi caritayeho urwaruka bidasanzwe, habaye imigambi myinshi, imigambi yo kubashiriraho uburyo bwo kuja hamugira abakore amakoperative barigishijwe bikwiriye, barashirirwaho uburyo bwo kuronka amafaranga yo gukoresha mu kubashirira banki y'urwaruka, banki y'abakenyezi, harashirwaho umugambi paeje kugira ngo
baze barigishwa neza ingene amafaranga bakoresha, ko umuntu yakoresha amafaranga nabi ntaca mu marira, bongere kandi baneze banabasahiriza kugira ngo bakore imigambi myiza. Ivyo bimaze kujaho, harabonetse ko hakenewe yuko urwaruka kugira rukore neza imigambi yago rugomba kwigishwa imyuga itandukanye, rukayikora ruyizi. Ikigo kininiya cyane ciza cirusi murakizi, leta yaragishizeho kugira ngo ifashe urwaruka kumenya neza ico bakora mu myuga itandukanye, n'ibindi byinshi cyane. Nyiricyo mukuru w'igihugu mwamubona ko yama abonana n'urwaruka kenshi akarugendera kugira ngo arutere intege. Rero Burundi ni itara ngaha muri Afrika mbere no mu isi yose. Ico gituma rero uno munsi twabahamagaye hadi Burundi kugira baze kuvoma aha, turahanahana ivyiyumviro, tubabwire twebwe aho tugeze, nabo batubwire aho bageze, tubavome ko nabo batuvome. Mbere uretse nibi tuzogenda no ku rubuga aho ibikorwa bisanzwe bikorera, aho urwaruka rw'u Burundi rukorera kugira ngo bibonere neza ko atari amajambo gusa, ahubwo harimwo n'ibikorwa. Rero irama y'uno munsi ni iki yari igamije. Ego mubaje ikibazo ciza cyane gose. Muri ibi bikorwa cyo tuhamagarira urwaruka tuti nimumenyane kandi nimusangira ibikorwa, harimo ibikorwa birengana imipaka, umwe akajabuka mu kindi gihugu undi akajabuka mu kindi. Muti rero hariho utubazo tuhari ku bipaka yugaye. Ahanini yamwumvise ko dushingira ku citwa iki amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano bitahari ni karahara mu ruganda ntibacura. Iyo mipaka rero yugaye uno munsi, hariho igituma yugawe, ni naco tugomba yuko co hava. Ico kugira kihave kiyerekeye umutekano nuko dukora ibyo bishoboka byose kugira umutekano ube wuzuye, haba mu bihugu hagati byacu canke ku mipaka. Urwaruka nabwo murazi ko ariko rwama rukoreshwa mu guhungabanya umutekano, cyane cyane urwaruka rutagira icyo rukora. Nk'urwaruka rero ibintu byose bigira intango. Uno munsi twaje kugira twumvishe urwaruka ati genda mukura amaboko mu mpuzu mukore, hanyuma mwe wese mu byo ariko arakora muze murahanahana ivyiyumviro, ejo mutangure bere mubandanye munagiranire imigenderanire myiza, imigenderanire y'imiryango, imigenderanire y'urudandazwa n'ibindi. Ariko tukababwira duti iyo migenderanire itegeza gushingira ku mahoro n'umutekano, itegeza gukorwa mu mahoro n'umutekano. Nta wova mu gihugu kibanyi wazi Burundi aje atazanwa n'umutekano canke yitwaje ibyo hungabanya umutekano ngo tumwemerere mu buryo bwose. Ni nko kandi atawova mu Burundi ngo aje mu Rwanda canke aje muri Kongo afise ibyo tumahungabanya umutekano ngo bamwemerere. Rero iyi ni intango je novuga ngo yo kumvisha urugwaruka ati nta na hamwe hugaye kuri mwebwe, hose haruguruye. None yabahugaye urwaruka rwo mu Rwanda ko rwashitse hano kandi rumerewe neza cyane, rukuvuga yuko rero burya haruguruye kandi hamaze kuboneka imigambi myiza ije guteza imbere ibihugu bibiri, nta na kimwe cobuza yuko baza barakorana. Rero ico gituma amahoro n'umutekano bayatsimbataze mu byo bakora. Ibihungabanya umutekano navyo si nkoho gusa, hariho amajambo mabashobora kuvugwa hagati y'abantu agahungabanya umutekano bamwe n'abandi. Hariho uburyo bwo gukora n'ubwo rudandaza rushobora guhungabanya umutekano. Murazi ko hari abantu bakora urudandazwa bagaca mu nzira za magendu. Urugwaruka rero ruracari ruto, tugomba kuruhamagarira yuko mwebwe gwaruka nimwikorera ibikorwa, mugabo mubikore mukije mu mategeko, atawuca mu kinwabi, kugira ngo ejo umutekano ujanye n'ubutunzi haba mu gihugu iwacu canke iwanyu ntuze uhungabane. Iyo niyo rero ntango ya vyose. Bijya vyose bihungabana by'umutekano biva ku maronko aronderwa n'abana bariya, mugabo badakurikije amategeko.
yaba umwe wese icyo afise mu gihugu ciwe uwundi mu kugira ngo akironke yaza akakimusaba n'amahoro n'umutekano byogenda neza. Rero urwaruka turiko turagwigisha kugira ngo rwogo rukure mu mutwi wabo bavuga bati ibintu byose nkeneye nzobironka kuko ndabicishije mu mategeko kandi nkabisaba mu mahoro n'umutekano. Ariko abana bo muri iyo mihana bakagenderanira ko muri ubirabira kuravuga ati ni intango. Uno munsi tuvuge ko runo rwaruka rwa bino bihugu rutamwe kuja rubaja hamwe byotanga umwizero wakadoza ka hafi ko imigenderanire igiye kuba mwiza ya bino bihugu byacu. Ego twababwiye yuko urwaruka rurakunda gukoreshwa kugira ngo umutekano uhungabane. Buryo urwaruka rwacu nigwamara kumva neza yuko kizira guhungabanya umutekano ko si twebwe abakecuru n'abatama bishitse ko abantu bifuza guhungabanya umutekano twawuhungabanya vyotugora ntitwotera intama. Mugabo utumye urwaruka urazi yuko ruba rufise inguvu n'ubunyarutsi bwinshi. Hamwe urwaruka rero kumva yuko guhungabanya umutekano atari vyiza rukabishira ku muzirikanye kandi rukamenya yuko ivyo gwokonona canke rugasambura byose bizoba ari gwabo kuko nakazoza kabo. Nibaza ko nizo mbibe buhoro buhoro zizoteba zuguruke kuko hazobura abafasha kuja konona umutekano wahana hariya. Anarugahora nubwo mu Burundi inyuma ya rino hwaniro nubu nyuma y'iri hwaniro ubutumwa noha urwaruka ndaruhamagarira bwa mbere kuja ku bikorwa bagende bakora ibikorwa byo kwiteza imbere ariko bamwe babikora bakurikije amategeko umwe wese yubaha mugenzi we haba mu kibani wabo canke kubo babikorana bahanahana bafasha ibikorwa bajabuka ibibi. Hanyuma kandi nkavuga nti ubwo rwaruka harimwo urwaruka rufise ibintu by'ishiruzi boza ruhanahana nk'urwaruka rwo mu Burundi no ruhamagarira cyane gose kwishimira yuko tumaze kugira ku ntambwe idasanzwe mu gukora imigambi no mu gushiraho inzego zitandukanye zifasha urwaruka kwiteza imbere maze rero bakiyumvamwo ko boja gufasha n'ivyo bihugu bindi kandi ivyo bihugu bindi bikabakira kugira ngo babafashe maze twese dutere imbere rimwe kuko na cyane cyane ko twavuze ko Burundi ari itara ivyo twashoboye gushikako tubishika no mu bindi bihugu Uburundi usayangane muri Afrika no makungu. Ko nja kumenya ico mwiteze ahubwo kuri iri hwaniro kuri ibi bikorwa biheze ico twiteze nuko urwaruka rw'ibyo bihugu bitatu bwa mbere ruzoba rwamenyanye hamara umaze kumenyana ruzoba rwaganiriye ruhanahana ivyiyumviro bamwe bose bumve ati iwacu bimeze neza abandi ati iwacu hari ututugoye hanyuma rero bace bahanahana ivyiyumviro ingene boza barabana hanyuma bongere kandi bagende batwaye n'inyigisho zidasanzwe bashize ku muzirikanye yuko amahoro n'umutekano ariyo ntango ya byose hama ibikurikira bigaca bigenda neza.